ninde ari mu mpwemu, mu kinyarwanda ninde ari mu mwuka. Mushira amaso ku byo mu ijuru apana ku byo kwisi. Nimba ushaka guhimbara Imana, genda urabe icyo Imana ishaka. Guhimbara Imana ni ukukora ivyo yo ishaka. Hari ibigeragezo ukenera gucamo kandi utazopfa ushoboye atamarayika w'Imana aje gufasha. Amasengesho ahimbara Imana n'amasengesho avuga ati Imana ibitaguhimbara ndabivamo kandi ndabandanya nsenga, kuko ubuzima bwanje si bigaragara, ubuzima bwanje ni muri wewe. Nahishijwe hamwe n'Imana muri Kristo, ubuzima bwanje burahishije. Haleluya. Abakolosayi igice cya mbere umurongo w'9 gushika ku10. Piyo nagikerebuze wakuze turiyubura mu mezisha. Umurongo w'9 gushika ku10. Nico gituma natwe uhereye igihe twavyumviye tudahengeshanya kubasengera no kubasabira ngo muzuzwe kumenya ivyigomba n'ubwenge bwose. Keza gaho abasengera abandi muvye n'umukwe gusenga gasubiramo kana ngo musengera gutega Piyo. Kubasabira ngo muzuzwe kumenya ivyigomba, muzuzwe kumenya ivyigomba, ivyishaka. Haleluya. Ibindi byose bisaba mu nyuma, mugabo bwa mbere ivyo ishaka. N'ubwenge bwose, n'ubwenge bwose, no kumenya ivy'impwemu, no kumenya ivy'impwemu. Haleluya. No kumenya ivyiki. Bandanya abafransa bavuga ngo intelligence spirituelle. Ubongo w'icumi n'urondera rero cyane, kugira ngo mugende nk'uko bibereye ab'umwami wacu. Tugenda nk'uko bibereye d'une manière digne du Seigneur. Mumunezereza muri vyose. Mwami imbuto mu bikorwa vyiza byose. Mugwizwa no kumenya Imana. Soulignons kandi ngo mumunezereza muri et lui être agréable, entièrement agréable. Mumunezereza muri ide, muri bingahe? Muri bitatu? Muri bine? Muri vyose. Et lui être entièrement agréable. Alléluia. Guhimbara Imana. Fukuti guhimbara Imana. Guhimbara Imana. Alléluia. Hari icyo uteza gukora cyitwa sacrifice. Fukuti sacrifice. Sacrifice ni iki? Ikimazi canke igitambo. Hari ikimazi canke ikiguzi utanga kugira ushobore guhimbara Imana. Abikona ba kabiri cya gatanu umurongo w'9. 2 Corinthiens 5:9. Kandi nico gituma dukwiye kugira umwete wo kumunezereza. Okay, subiramo. Kugira umwete ugira gute? Okay, kugira umwete mu Gifaransa avuga ngo c'est pour cela aussi que nous nous efforçons. Kugira umwete sinumva ko ari tradition nziza. Mu kirundi cyiza no gute? Turihata. S'efforcer no kwihata. Imana ishimwe. Guhimbara Imana utegerezwa kwihata. Nufise amene zibiri. Abandi mushaka guhimbara Imana, mushaka guhimbara nde? Abagabo banyu, isi, abantu, ariko utegereza kwihata. Vuguti kwihata. Kweki wihata kuko ari ikintu kikubuza guhimbara Imana. Niki kikubuza guhimbara Imana? Umubiri. La chair. Kamera yawe irakubuza guhimbara Imana. Haleluya. Aha bose nobaza nti ndashaka guhimbara Imana ntaheza kuvuga bose. Ariko Imana irazi abayihimbara ngaha. Arabayihimbara hanze ariko atayihimbara mu mutima. Guhimbara Imana bihera mu mutima. Muri cyo gituma dukwiye kwihata cyangwa kugira umwete mu kugira gute bandanya wo kumunezereza iyo turi iwacu mu mubiri cyane iyo tugerereye kure y'umubiri.
mu mubiri cyangwa kure y'umubiri. Matayo 17 murongo wa mbere. Twumvirize rero ikintu gikomeye. Umuntu wa mbere yahimbara Imana ni Yesu. Amen. Iminsi itandatu ishize Yesu ajana Petero na Yakobo na mwene nyina Yohana abadugana igisozi kirekire ari bonyene. Ahinduka ukundi imbere yabo, mu maso hiwe hasa nk'izuba, imusuzi iwe zera nk'umuco. Maze Mose na Eliya barababonekera bavugana nawe. Petero abwira Yesu ati, mugenzi, bitubereye vyiza ko turi hano. Niwabigomba ndaca insago zitatu hano, rumwe rwawe, urundi rwa Mose, urundi rwa Eliya. Geza gatoya, iyi nkuru murayizi benshi. Yesu yaragiye ku musozi, aboneka ko n'abantu bangahe? Mose nande Eliya. Abose Mose murazi ko umuntu wa mbere bavuga ngo umugenzi w'Imana, sivyo? Umuntu Imana yanezererwa, yahimbara Imana. Na Eliya yarahimbara Imana, na Yesu yarahimbara Imana. Petero avuga ati, abagabo batatu bose barahimbara Imana. Reka tubahe icyubahiro nk'abantu bahimbara Imana. Reka rero twubaka amahema atatu. Amahema atatu, même dimension, angana yose, tuubahe nk'abantu Imana yahaye icyubahiro, natwe tubahe icyubahiro. Ntidushobora kwima icyubahiro abo Imana yahaye icyubahiro, ariko bose babona nk'abantu bahimbara Imana. Data ari mu ijuru arababara. Yabajwe n'iki? Kumva yuko bahimbara Imana cyo kimwe na Yesu, kuko Yesu arabarusha. Nukuti Yesu arandusha. Haleluya. Yesu ni karorero turabirako, ariko araturusha. Nicyo gituma umurongo wa 5 rero Imana yarabakosoye. Vuga uti yarabakosoye. Yakosoye nde? Petero. Kandi yakosoye nawe nanje no munsi. Haleluya. Turawuhimbara Imana nkuko bikwiye kandi tumwigana. Murongo wa 5 verse 5. Akivuga ivyo, haza igicu gikayangana, kibatera igitutu, kandi ijwi riva muri nyagicu riti, nguyu mwana wanje nkunda, akampimbara, nimumwumve. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. My beloved son in whom I am well pleased. Niwahimbara. None Eliya niyamuhimbara, Mose niyamuhimbara, ariko aramimbara ku rugezo rudasanzwe. Kweka muhimbara, amuhimbara ko ari umwana w'Imana gusa, amuhimbara kubera akora ivyo se wiwe ashaka. Narangije inyigisho. Nshaka kumagarika cyagira ngo inyigisho yanje yose nayirangije ko ihagaza hanyene. Guhimbara Imana nukukora ivyo yo ishaka. Guhimbara ndiho nukukora, nukwiyumvira ndiho mu byo ukora byose. Bishoboka. Hari wa mwansi yitwa nde? Satani. Maza mureke aza mu nyuma umubiri. Umwasi wa mbere wawe si Satani. Umwasi wa mbere wawe ni wewe nyene, kamere yawe. Kuko niwamara kwica kamere, Satani ntazoronka aparame aho yishimikiza. Satani akorera ku kamere yawe, akomera ku mubiri wawe. Imana ishimwe. Rero bari opose impwemu yawe, impwemu yera n'umubiri biranyuranye, kugira ngo dukoze dushaka. Imana ishimwe. Rero guhimbara Imana bisaba ko ukoza kwihata. Twacumvise icyo, urihata kuva mu gitondo gutegura umunsi. Nero utegura umunsi, mu gutegura umunsi si ugusambura accident gusa, no gusaba Imana irinda abana bawe gusa. Oya, ni byiza ivyo, ariko icyambere ni gutegura umutima wawe. Mutima wanje himbaza Uhoraho. Urabwira umutima wawe mu gitondo, Data uri mu ijuru, ndashaka guhimbara. Ivyo nkora vyose bibi biguhimbara. Nagenda basigurire yuko
nuwashika ahantu uhimbara Imana, wiyumvira guhimbara Imana. Mwana majambo, kunezerwa kwawe kugafatanya no guhimbara kw'Imana. Ndabisubiremo, niwagera ahantu kunezerwa kwawe, umunezero wawe ufatana no guhimbarwa kw'Imana, uzokwica ikintu cyitwa kwidodomba. Widodomba kubera ibintu bitagenze uko uko Imana ishaka, uko wowe ushaka. Imana ishimwe. Kuko duha wateguye yuko ibiza kuba byose biza guhimbara Imana. Amen. Data dasohotse ndagiye, ndashaka nawe, ndashaka guhimbara, ndashaka aho ngenda hose nibambona babona ubwiza bwawe. Ndagiye gusaba akazi, nimba ari mu mugambi wawe ndakaronke, nimba bidahwanye nawe aho kazi nubwo karimo amafaranga menshi ntako nkeneye. Amen. Zagiye uze nigiye kurona akazi agahema amadolari menshi, sivyo? Na seve ndayifise, ndafise ibikeya byose. Data uri mu ijuru, kaya kazi ndashomereye ariko kataguhimbara sinkakaronke. Iyo amen yanyu yumviswe. Ndagiye kurondera visa yo muri Canada, ngiye kudepoza tugende n'umuryango wanje wose. Nimba biguhimbara bicemo, bitaguhimbara ntibigacemo. Musisha vanga mwahindutse. Haleluya. Kuko ikibazo ni kimwe, kubera kugiye muri Canada, kubera kugiye muri Australia, kubera iki? Ubuzima bura nari kuriyumvira wa wundi uyumvira nde ngaha n'ubuzima bwanje tugano tutarabuze bwacu. Sivyo ngo mugera ahantu mvuze tugera abandimwo na jewe muvyumve. Hariyo kamera yacu turondera ibintu biduhimbara, tugaca dusenga tukisonzesha dushaka kumanipira nde kugira ndiho ashitse ivyo twasavye, kubera twasenze cyane, kubera twisonzesheje cyane. Imbere yo gusenga nitwagiye tumubaza icyo wewe ashaka, twagiye tumumenyesha ingene turi mu bibazo, nkuko mego yarabizi, ariko tugashaka yuko ivyo tuza gusaba, ivyo tuza kuvuga. Haleluya. Sizo murongo naguteguye Imana ishimwe. Ivyo tuza kuvuga niyavyumva agira ikigongwe, agira impuhwe, aducishirizemo. Haleluya. Tugira tubone umuntu ari mu mpwemu wariwe. Ninde ari mu mpwemu? Niyo titre y'inyigisho. Ndakunda abantu bandika, Imana ibahezagire. Haleluya. Ndakunda abasoma kaye muvyandike. Haje umuntu yandika yarayishuriwe. Hari ibindi bintu ave ndavuga ndaheza mugabo bagera muhira arasubiramo. Ninde ari mu Kinyarwanda, ninde ari mu mwuka? Abantu benshi ngaha nano bazi ko umuntu ari mu mwema arinde umuntu yisonzesha 40 jours adafungura, umuntu akwita 21 jours, umuntu yama 2 fois par semaine arisonzesha, umuntu agomba kuvuga mu ndimi, umuntu agomba mu ijambo ry'Imana. Hari abantu beze kujemeje kuvuga ariko bari mu mubiri kandi bisonzesha 40 jours 3 fois par an. Kubera iki? Kuko bisonzesha bashaka gushitsa ibibahimbara. Uhimbara Imana. Haleluya. Ivyo bitsura byanda bimenyereye n'ibintu hero ubwoba. Ndabandanye Imana ishimwe. Haleluya. Uti amen. Sijewe n'ijambo ry'Imana. Sishaka ibibahimbara, shaka ibimuhimbara. Ndavuga ibimuhimbara. Bikunezeza ndakunezereza. Haleluya. Ndabwire kenshi niyo umuntu afite ubutumwa hari
igihe aheze kuvuga ubutumwa agashaka kwiyumvira mbega byabahimbaye umvise baryohewe avuga ubutumwa rigande mwigire muhemu cyane mbega babishimye ko ntabumvise ko ntumvise akariro hakwiyumvira uti mbega navuze ibyo ushaka data navuze ibyo ushaka kubera ko dushaka approva kwemegwa n'abantu iyo niyo kamere yawe n'abantu uraririmba amen concert ukaririmba ucira kuri YouTube ukaraba eske babikunze reka je kuri commentaire kwego tara commentaire zo mwijuru igihe urondeye impuzu ya mbere nziza ukaja mu kiyo ukikora ukatugera kuri Facebook statut Instagram ngo pa kashora ka verset biblique ureka kuri mu mpemu ushaka kuyibara nde imana kare kuja mu kiyo uko yibara nde twese ngaha nta numwe yambaye ukoza kwambara ari muhira yashitse n'amakambiri n'igikwembe narabaza kubigira ngaha twaje ngaha kwera abantu ariko nje kubabwira ati mushire amaso Abakolosayi 3:3 mushire amaso kuvyo mwijuru apana kuvyo kwisi naho ushaka kubaha abantu hariho kubaha abantu kutababaza abantu si bibi ni vyiza jambo ry'Imana bavuga mubane n'abantu amahoro kandi muvuge amajambo ari mu munyu uretse kubuye tamunyu niko nashiramo harimo n'agapiripiri Imana ishimwe birakenewe ko abantu ubana neza n'abantu ariko umwana w'Imana abanza kwiyumvira ubwa mbere imbere ya vyose abikora ino Paulo yabandikiye ngo mu vyo mukora vyose mwaba mujya mwaba munywa mubikore kubw'icubahiro c'Imana mviriza ahantu ko nanywa amazi kubw'icubahiro cande twatuye ngo turashonje ni kubw'icubahiro hari abatwenze kubera iki kashara nyote wakeneye amazi ndakuba ikintu kimwe abamama bari ngaha afise ababebe nababona asabana munafise umuse w'umwana ari munsi y'imyaka 2 ndashaka umumama para umupapa abapapa babere mu bindi abamama kira gutya nta mama afise abana mu 2 ans ko mutinya ndabagurutsa ntabariho okay imyaka 3 basi manuka mwana wawe afise umwaka umwe cyangwa imyaka 2 aranse kujya uramuririmbiye uramuteruye urabembereza kugira afungure agafungura agatamira 2 ugira gute bravo kandi si bravo ya fake ni bravo yande kubera kunezerwa indatari yawe ashize mu nda yiwe uranezerewe kubera kunezerewe kubera azikazo bashaka mugabo hari kanuni ndondera kubera iki kubera mukunda haleluya rero ni wajya ugahaga ubukundagira gute icubahiro cyane haleluya niwashika imbere y'isahane waza kubironka saa 6 si tuvuye ngaha ugira ufungure wibuke yuko urahimbagwa kuri kurafungura haleluya ahubwo ati umwanya wanje namaze kumuha ehera bagira afungure ariko arafungura bakanywa bagatura umube bakitoga orame vy'Imana haleluya icyo ukora cyose nato uri umukozi w'Imana muri ministere nawe ukora muri leta amen aho uri hose waba yumvira yuko ivyo ukora bikwiye guhimbara Imana kimwe mu bintu bituma amasengesho atishugwa ngo murasaba ni muronka kuko musaba nabi kubera murondera bihimbara ivyifuzo vyanyu Imana yafise ishishaka kuri wewe amen programme zose si bibi gusengera visa munyumve neza abashaka gusengera visa sinawe uje gusengera visa
abashaka gusengera akazi se baje gusengera akazi, abashaka gusengera mariage ni vyiza gusengera mariage. Haleluya. Ariko iyo mariage usengera nukuranga n'uyisengera, kuko abantu benshi mbere yo gusenga babanza kurondera umuntu bagacumuriya bakafise liste. Ari wambwiye ngo n'amano yiwe ndayafise mu mutwe wanje. Rero iyo programme yawe araza abantu bagira amakaprice nkayo nabagise imyaka mikeya, uko imyaka ituga ari urakurako kamurakurako, ituga kandi urakurako, ituga karako, ukagenda ahantu mana basaba afe kuba kijicwe. Ariko rero hagukurako kimbere y'Imana, ubw'Imana uti Mana ndanze ivyo kamere yanjye ishaka ndabihambye. Vuga uti amen. Ndabihambye. Uwinzobe abana bacu babe hagati na hagati. Arambwiye ngo fise utwiso duto shaka ufise ibyiso binini kugira abe kati uri mu mubiri, uri mu mubiri kuko Imana irazi. Imana iraba nk'abana b'abantu bose babona ikigangi nka Eliabe n'igifuwa. Umuvugisha avuga ati Imana ntiraba kuko muraba, mwe muraba igihagararo, mwe muraba inzobe, mwe muraba uburebure, mwe muraba amataye, mwe muraba amaso, mwe muraba mu kanwa, je ndaba mu mutima. Nimba ushaka guhimbara Imana genda urabe icyo Imana ishaka. Ukuransukasha yonza n'ikintu kidatomoye naho, ikintu kidatomoye cyaremwe mu ishusho. Igituma uba desu nuko kiboshe kiri mu kamere y'umubiri. Amen. Ari umuntu yigeze kumbwira ngo urakarira cyane ngo badamu ngo hamvuga abagore ngo barisiga ngo bambara gute, n'abagabo ni kamere ku bagore n'abagabo, sivyo? Kuko n'umugabo ashaka kumara amezi 6 ari muri aterura cyane atamukiyo bakara akijijwe. Hari abakozi b'Imana agacanda agapira kamubana kugira ki séduction abone igifuwa kandi arambara imipira rero gabwa bacarondera kamufata. Kamera iri mu bagore, iri mu bagabo, mu bana bo niyo yibereye. Mugana n'abakuze bameze nk'abana. Kuko urumva imbiriza jewe amnambwiye umuntu nti je singwanya statut, singwanya Instagram, je nashaka kumenya niki kiri inyuma iyo post. Hari ubutumwa kuravuga, hariho abantu bagiye kukizwa aho birabira uri mu commentaire. Amen. Yaba utabikorera abantu ushizeko statut karanda nta numwe akwandikiye, nta numwe agize reaction ntacyo kubwira kwe kubabara batakwandikiye, kwero udashaka kumva ijuru bivuga iki. Qu'est-ce que le ciel dit? Amen. Rero umuntu ari mu muhemu susenga amasaha 5 ku munsi. Umuntu ari mu muhemu n'umuntu ahimbara Imana muri byose. Harimo nshaka dusome Pio Baroma 12 murongo wa 1-2. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera. Kezaho mutange iki? Imibiri yanyu ibe ikimazi. Ikimazi ni ikintu watanze nka kado. Amen. Iyi telefone nayiguha nk'ikimazi sizokoza nti ya telefone uracayifise. Haleluya. Haleluya. Haci imyaka myinshi byanga imbere yuko kanguka itangura, hariho ngaha muri eglise hari umusore en Christ yigeze kuma ishati kado, ishati haci ukwezi amechemeza birazarambara kutarambara ya shati ambaze tubaza none warayimpaye cyane yawe cyenda gusubiza no kameme munagwaye kado shaka kuyambare donc warayintijije kuko uri controller
wamaze kuyima. Imana ishimwe. Kuko umbiriza, wahaye kado ashaka yigurishe, ashaka yiturire, nibikuraba. Watanze umubiri wawe nk'ikimazi kizima, urawutanga kubera iki? Bandaye komeza kuja ku murongo kabiri. Bihimbara Imana, bihimbara Imana niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Ikimazi cyawe, umubiri wawe uzohimbara Imana, icyo kimazi uzohimbara Imana iyo utanze nk'ikimazi kizima. Haleluya. Imana ishimwe. Kweka vyo mu kizima bataze gipfuye. Abaherezi cyangwa abatamvyi wahaye inka yapfuye, intama yapfuye, ntibayemera. Bashaka izima, amaraso aseseke, kuko ari ubuzima buteza gupfa. Amen. Rero abantu bashaka guha Imana ikimazi gipfuye, kidafite ataco kimumariye, ata importance gifise. Imana ishimwe. Haleluya. Dawudi muramuzi, inkuru ya Dawudi murayizi, Samuel wa 2:24, 2 Samuel 24. Dawudi umwami witwa Arawuna mu Kirundi, Arawuna yabwiye Dawudi, Imana yagiri kubita, yagiri hane Israeli. Dawudi ashaka gutanga ikimazi, abwira ati reka naguhe itongo ryanje nk'ikimazi kado, ndaguhe inkwi, ndaguhe ibintu vyose, hanyuma ukorere Imana yawe, pana yanje yawe. Dawudi aravuga ati sishobora gutanga ikimazi ataco kintwaye, ntegeza kukigugurira, nteza kugura iryo tongo, nteza gukoresha amafaranga yanje, hari ikintu canje gifite agaciro, ikintu canje gifite akamaro. Amen. Shaka gutanga, kandi yabikoze gutyo nyene, cyago Imana cyagihagarika. Haleluya. Rero nukuraba ikimazi utanga, ahantu mvuze ikimazi amafaranga gusa. Amafaranga abantu bakunda guha Imana pourquoi murayizi? Kadogo wakoze kunyokereza neza inyama kurondera twa tundi tutakaye, utagira demiturunga rwo kurondera. Amen. Sivyo gusa, umwanya wawe utera gutanga, umwanya ufite agaciro kuri wewe, ukwiye gutanga inkomezi zawe, kimazi kizima. Rero murongo wa kabiri, ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose, mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba. Icambere ivy'Imana igomba cyangwa ishaka, nivyo vyiza bishimwa, bitunganye rwose. Okay, ni ibintu bitatu ngaha mu Kirundi nambaye gusigura. Abavuze bon, agréable et parfait. Bon ni gute mu Kirundi? Vyiza. Hanyuma agréable, parfait, bitunganye gose. Okay. Bon ni vyiza, ngrabwira yuko hari ibintu Imana igira bikaba ari bon, bikaba ari vyiza, atari uko biri mu mutima wayo, atari byo yateguye kuva kera, ijuru n'isi bitarabaho. Ndabakarero. Amen. Igihe Abanyisraeli bagobera Imana ngo bashaka umwami, Samuel 2:8. Haleluya. Imana yavuze ikiye muri Samuel, babwire ko badakwiye kuruha umwami nk'ayandi mahanga. Haleluya. Uvuze akantu nk'ayandi, mwe muri hanga gera kwe kumushaka kumera nk'ayandi mahanga. Nuno munsi abakizo bashaka kumera nk'abandi, nivyo bigezweho. Amen. Rero baragobera Imana agaza kubereka yuko atari vyiza ko baronka umwami, barayigobera gusa naho bagera ahantu arabwira ati abo bantu ni ntagondwa, baha umwami wa Sawuli nde mutoye Ima ko mutiye kubivuga. Imana yatoye atujya. Amen. Ariko ntiyari mu mugambi, c'était juste bon, byari vyiza. Haleluya. Amen. Hari ibintu Imana ipermeta kwera ntagondwa.
ikabikurekera. Tina masenga mvuga Imana sinkeneye fatwa. Nta fatwa nkeneye. Nkeneye ibyo uvuga uti ego mwana wanje nibishaka kuguha. Rero ntibyatevye Sawuli arahinduka. Amen. Imana iricuza. Haleluya. Ariko igari avuga ngo naronse umuntu utima wimeze nkuko nshaka. L'homme selon mon cœur. Mani shimwe. Uwo muntu ninde? Dawidi yari agréable. Ce qui est bon. Diza agréable ni gute? Bishimwa. Dawidi yari mu bishimwa. Navyumvise? Kubera n'Imana nyene yamutanze inezerewe selon lui. Nawe ayigobereye niyo yahisemo. Haleluya. Ndakwinginze ureke kuronka ibintu wagobereye utabanje kumviriza Imana. Hariyo kupersevera bihwanye tuzo kwishikako bihwanye n'ivy'Imana. Aho so kugobera aho no kwinginga no gutitiriza kandi utitiriza ukubita ushaka kurira. Iyo kuringinga ni vyiza kwinginga ariko no kumenya kubera iki winginga. Imbere yo kwinginga banza umenye aho Imana ihagaze. Haleluya. Ibiri vyiza ninde? Sawuli. Abantu mufise ba Sawuli mwese no musi. Arababonye ba Sawuli baho. Amen. Hamvuze ngira ngosore gatoya. Sawuli niko navuga. Si umugabo wawe warongowe nawe utabaje Imana. Si umugore warongoye utabaje Imana. Amen. Nimba wamurongoye utabaje Imana ntumushe hanze ahubwo musengere ahinduke ave muri Sawuli abe Dawidi. Amen. Hari akantu nk'aka no gashirako. Hari amadivorce tumaze kumva ngo narihenze ngo shaka Imana ubu rero shaka umugore w'isezerano. Ati urumva mwebwe rero nta mugore w'isezerano nimba baramuguye ko n'uyo nyene. Nimba bagize mariage mu buzima bakamutanga umuryango we ukamuguha wasenta asenga mwaramaze kucika umubiri n'uyo. Ndavye yego wewe warasenze ndabizi. Haleluya. Hariyo rero Sawuli atari umugabo cyangwa umugore. Sawuli akwiye kuvaho ukarondera nde? Dawidi. Ce qui est agréable sivyo bishimwa n'Imana. Hari ikindi rero gikomeye cya gatatu. Haleluya. Ay. Mbere gusimbira kuri kiye cya gatatu wazo cyo gushaka bikwanza. Cya gatatu ni bitunganye. Parfait. New King James avango perfect will of God. La volonté parfaite de Dieu. Wa mbere ninde? Sawuli yari bon byiza sivyo. Wa kabiri Dawidi niki bishimwa ariyo agréable. Cya gatatu parfait ninde? Imana yanse ko ari umwami kubera iki? Yashaka yonyene kuba umwami kandi niyo isanzura umwami. Imbere yuko bagumuka umwami barafise abacamanza abavugishwa ariko umwami yari ndiho. Rero igituma Imana yashavuye yabonye ko ikwiswe kudeta. Mushaka undi mwami kubera iki? Azobacinyiza, azokora abana banyu, azobaka ibigira 10, azobaka amatango yanyu, weke murondera. Ni jewe. Niyo parfait. Haleluya. Imana ishimwe. Hariho Sawuli akwiye guhinduka Dawidi. Ariko uri kurasenga. Haleluya. Nturondere Dawidi. Nakumvuga Sawuli akwiye guhinduka Dawidi. Ariko urasenga nturondere Dawidi. Uko urasenga urondere ce qui est parfait. Bitunganye gose. Yuko usenga uvuga ati data shaka wewe. Si shaka Dawidi. Si shaka Sawuli. Shaka wewe. Umbere umwami. Ugikizwa abakije ngaha barabwiye baje musubiramo
ndakwakiriye nk'umwami wanje n'umukiza wanje. Yabaye formule, ariko benshi bagumiza ku mukiza wawe, ntibashaka ko umwami wawe. Yamaze kuba umwami wawe, mva yuko niwategeka ubuzima bwawe no butegeka. Imbere yo gusohoka uravuga Imana, bino bintu bifite amaboko yawe. Ubuzima bwanje ni ubusi, ni wowe ndongora, ni wowe ushoboza, utahari na jono ushobora. Ibitari vyawe biragahera. Haleluya. Ndabaza ikibazo kimwe, katuvuge bukebuke. Nimba wagiye gukora mission wowe ushaka ukurishe ku mutima, hanyuma ugasenga uvuga uti Imana, iriya mission je nasenze ndakoresha ibyo mfise vyose, ubwenge bwanje bwose, ariko bibe nk'uko ushaka, bibe uko nshaka. Sivyo? Wasenze gutyo, niko wasenze. Mu izina rya Yesu, amen. Uragiye, birahindutse, birahushije, ntibiciyemo. Ucuvuga gute? Bakora imve, besha nushavuga gute? Imana irampindutse, Imana irandesevye, ariko gamana n'imyaka yose n'ingufu zanje zose. Warasenze gute wewe? Ya Imana igira recording y'amasengesho dusenga, igasana ngo arahavyo wavuze. Wavuze ngo atari vyanje nibikabe. None ko bitabaye, ko gutibaza ko batari vy'iwanje. Amen nimwe. Atari ivy'Imana si vyiza ku bwawe. Abavyeyi murabizi, umwana ashobora gusaba ikintu kakimwima, kandi ugifise arafise amenyo ameze nabi, ari bagusaba ukamwima, kandi ubifise aza gusaba ndashaka kuraba ijya filme, televiziyo yifise wakijiraka urayimwimye, ararize ucumuhongorarize. Uzoburi irresponsable. Imana ishimwe. Rero igituma kenshi twidoga niko dushaka guhimbagwa, dushaka ivyacu ko arivyo bishika. Imana ishimwe. Yohana 4 murongo ukomeye cyane tukadusome 34. Jean 4:34. Yesu arababwira ati indya zanje nugukora ico uwantumye agomba, no guheraheza igikorwa ciwe. Gasubiremo. Yesu arababwira ati indya zanje nugukora ico uwantumye agomba. Haleluya. No guheraheza igikorwa ciwe. Indya, imfungurwa zifashiki mu muntu. Ziri mu iki? Ndema mubiri? Ntanga? Nguvu hamwe? Murabizi kabisa. Ivyo vyose mariki mu mubiri. Anyu wanagenda gutya anyu nuko hari ikintu caciye ngaha gishika. Yamaze 2 semaines atakintu gica ngaha. Siba mpagaze gutya na micro mbiri vyuya gutya navyo bashobora. Mwobibona yuko hari kitagenda neza. Amen. Inkomezi ufise mu mubiri wawe taciye he? Mu mfungurwa. Siko navuga mamiskre. Sivuga bya bintu batariye vyuma, sivyo navuga. Kubona wiyumvira, kubona utambuka, kubona uvuga, ni kwera wafunguye. Haleluya. Wafunguye imfungurwa zigaburira umubiri wawe. Haleluya. Bati kwanza Yesu, none kufungura ni gute? Amen. Haleluya. Bari bagiye bari bavuye kugura ivyo kurya. Basanga kubona Umusamariyakazi. Acha babwira ngo imfungurwa zanje. Haleluya. Imfungurwa zanje ntizitwa ibiharage, ibijimbo, umuceri, ubugari, uburobe, si ivyo. Imfungurwa, none Yesu yafungura none. Ivy'umubiri yabifungura. Yarafungura ivy'umubiri. Ariko sizo mfungurwa ko yaravuga, ziya z'umubiri zigaburira umubiri. Ariko arafise izindi mfungurwa zitwa gute? Gukora iki? Gukora ubushake bw'Imana. Haleluya.
urakora ibyo Imana ishaka, ndabwire ko ni kubimenya yuko urakora ibyo Imana ishaka uri kurafungura. Aha ngaha ndiko ndafungura kuko ndazi ko bishaka ko ndabivuga, ndiko ndafungura. Haleluya. Kandi ibyo mfungura ntibijya mu mubiri, bijya mu mpwemu yanje. Haleluya. Ndabwire je ndakunda amasengesho cyane. Afite kuri YouTube zo n'inyigisho nyinshi cyane ku masengesho. Nimbere yuko kanguka itangura barabiza aho ngaha narigisha gose ku masengesho no kwisonzesha, kandi n'ubu ndavuga amasengesho nibwo buzima bw'umwana w'Imana. Nushaka kuba udasenga, Imana ishimwe. Haleluya. Ariko kenshi imyaka myinshi nayimaze nzi yuko gukomera mu mpwemu bisaba gusenga no kwisonzesha gusa. Amen. Ariko maze ko ni murongo byace bihindura ngene mbona ibintu. Ko na Yesu yarasenga misi yose, yarara ku musozi wa Elayono ariko arasenga. Ariko aravuga yuko imfungurwa zimuha inkomezi s'amasengesho yo ku musozi gusa, ariko no gukora ivyo Imana ishaka. Bisigura yuko no kuja ku musozi gusenga ari ivyo Imana igomba. Haleluya. Niwasenga nuko ivyo Imana ishaka, ariko ntugarukire ngaho. Amen. Kuko n'abantu basenga bagasenga amasaha menshi bakisonzesha iminsi myinshi, ariko bashaka ivyabo gusa. Bene majambo, ayo masengesho rero wamaze kuyatesha agaciro. Haleluya. Amen. Utagaciro muravyumva? Abatavyumva ndabasigura neza. Hari amabiye mufise mu mifuko yanyu y'amarundi. Benshi gambro sa marundi. Natore mwese mugabo benshi. Nkamwe ngishaka kuzana hari amarundi. Ashoka atari menshi mugabo ariyo. Akanoti. Ijana. 500. 10,000. Igihumbi. 5,000. Kaluka yarabwa na 100,000. Amen. Ntawoza kumara 7 jours ngaha wisonzesha. Muri iyo minsi 7 ufite 200,000. Hari itangazo ryasohotse ku radio yuko aya madoti yose bayahinduye, babahaye iminsi 2 gusa. Mugende muri banke zanyu na berbe babahindurire. Iyo minsi 2 heze aya mafaranga musigaranye n'ibiki, nawe kurasenga nafise umuriyoni, ugasohoka uyigorora taxi ingo, ukaja muri taxi ufite ipapuro. Taximen akora godira vy'ivyo ngo ufite ipapuro. Kubera iki nta gaciro, byagiye biratagaciro. Imana ishimwe. Rero hari amasengesho atishurwa kuko adahimbara Imana, kubera ko ategeka Imana, kubera ndashaka kumva icyo Imana ishaka, kuko urugero rwo Imana, Mana ndashaka ibi, atari ibi fumepfa, atari ibi turageraho turahejeje. Amasengesho nahimbara Imana, amasengesho nakwega abamarayika b'Imana, amasengesho nakwega mpemu yera ntaza muri aya masengesho. Agacere ndagakunda vyekana ko mukoze ko. Imana ishimwe. Amasengesho ahimbara Imana. Haleluya. Amasengesho ahimbara Imana, n'amasengesho avuga ati Imana ibitaguhimbara ndabivamo kandi ndabandanya nsenga, kuko ubuzima bwanje si bigaragara, ubuzima bwanje ni muri wewe. Nahishijwe hamwe n'Imana muri Kristo, ubuzima bwanje burahishije. Haleluya. Iyi kontra itabonetse bye bye. Nivyo nagukorera sishobora kubikora, biravuyemo sisubira. Aha nishuwe iyi ngwara idakize cyangwa naronse umwana, application yakangoga ndayikuramo, uninstall desinstall nababeshi. Ariko rero haleluya, nukutamenya. Imana ishimwe. Haleluya. Nukutamenya kuko imaze kumenya amasezerano ufise. Hasi shaka kutera ko siyo nyigisho no munsi. Iyo umaze kumenya amasezerano Imana yaguhaye, nimba Imana yakubwiye ko Yesu, jambo Imana avuga ko Yesu mu mishishago yiwe waronse wewe ugwaye gukira. Siko mvyumva. Mu mishishago yiwe ku musaraba, ijambo ry'Imana ivuga ngo waronse iki? Twara patuzokira. Twara kinse. Twara maze gukira. Ugwaye iki? Sida,
kanseri, diyabete, ingwara yose yarakize. Rero ivyo rero ntukeneye kwaza Imana ni ubugome bwawe ko nkira cyangwa ubugome bwawe. Amen. Naronse gukira. Rero uhagarara ngaho ntushobora gushira amaso kuri kanguka, ushira amaso kwa bivuze. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Uwavuze ko wakize ni ubwo ati ba mpagaze kuri rya sezerano ryawe. Kandi bisigura yuko iyo uvuze gutyo ngo cyayo ubwo nyene hari igihe Imana ibikora ubwo nyene, hari igihe Imana irindira, hari igihe Imana ipima ukwizera kwawe. Imana ishimwe. Haleluya. Hari ibintu umenya amasezerano y'Imana n'ibintu utabuzi aho Imana ihagaze. Ni byiza kubaza Imana uhagaze he? Dawudi yavuga ati ngende ndabakurikira Abafilisitiya. Urabyemeye? Ngo nabashize mu kiganza cyawe. Yumvire ufise abasirikare bake nta nguvu bafise, abantu ibihumbi ngo namaze kwashe mu biganza byawe. Dawudi agenda azi yuko yamaze kubafata. Kubera iki? Kubera Imana yavuze. Haleluya. Twigire kuri Yesu. Asenga gute Yesu? Luka 22:41. Luc 22:41. Atandukana nabo. Yesu atandukana nabo n'abigishwa. Ashika nkaho tegwa ibuye arapfukama arasenga. Aha. Ati data asanga ubigomba. Asanga gute? Asanga ubigomba. Aha. Asanga ubigomba. Aha. Kuri iki gikombe kindengane. Aha. Ariko nibibuko jewe ngomba. Mariko bavuga ngo ndazi kushoboye byose. Uva amajambo. Ndazi kushoboye byose. Ubanje gutegura Imana. Bisigura iki? Ado. Amen. Kenshi nabigishije yuko ntugende uvuga ikibazo cyawe ubanze uhimbaza Imana. Kwera amashimwe azana iki? Azana presence. Ngo njewe byagira he? Mu mashimwe y'abana b'Imana. Amen. Rero Imana nimba ibyagira amashimwe imbere yo gusaba banza ushime. Haleluya. Je nataka kuvyigisha kuva muri 2009. Haci imyaka 10 n'ingahe? 16 ndavyigisha imisi yose. Ariko nabavyumvise nabi. Bumvise yuko amashimwe bayafata nka ruswa nk'igiturire. Bona ko amashimwe aza kumanura Imana igaca inezerwa ko ashimye, hama igaca komorera. Haleluya. Amen. No muri Mariko Yesu avuga ngo uri Imana ishoboye byose. Bari majambo tu peux changer n'ijambo wavuze. N'ijambo wavuze ushobora kubihindura. Amen. Akavuga ngo nimba ubishatse si tu voulais asanga ubigomba. Haleluya. Amasengesho uvuga ngo asangwa ubigomba, asangwa ubishaka. Nuva yuko ari mu buryo bubiri. Hari abavuga gutyo bashaka by'ukuri kumenya ivy'Imana ishaka, ariko aravuga gutyo nta formule bazi neza ishaka. Ngo asanga ubigomba kura iki kikombe. Nuva yuko simbambwe sije ku musaraba sinkubitwe sivyo kindengane kikoyenga kija heno. Garundi muntu yashaka kubitwa. Mbwa nta wundi muntu numwe atakoze icyaha atari Yesu. Rero nta wundi yari gushobora kunywa icyo gikombe atari umuntu umwe gusa atigeze akora icyaha. Ko kindengane atavuga ngo ariko vuga utariko. Navuze kenshi ngo kwigisha nzorona nigisha twari kusidayigira. Ni byiza ko none inyigisho ivuga ngo ariko titre ariko. Kubera iki? Ariko irakwega ubushobozi bw'Imana. Ariko ituma haboneka umarayika. Amen. Ariko shabuza umarayika agushoboza gushika kuri ico kintu kurasengera. Amen. Agutabara ico kintu ico cyago nikihabe. Amen. Ariko hariho undi marayika aza atagukura mu nzira ahubwo akubohera ho nyene
agusunikira aho nyene ariko agutera ikintu cyitwa anesthesie, aragushoboza ukabishobora ukabicamo Imana igahabwa icyubahiro. Uwo ni marayika yakwezwe na ariko ya Yesu. Je nabonye ibintu byinshi byashize mu ariko yiwanje. Bose amarika ngahe wowe? Aho usanga atanimwe. Nimba atanimwe kuva uno munsi uhindura amasengesho. Abaselibateri bari ngaha vuga uti amen. Wa murara murota ndabwire indoto bisigura ko ari we. Je nazo umukobwa yarose abagabo bane. Mariage bibibi ni kanzu none abagabo ne bazokurongora. Urarota kwera umwifuza, urarota kwera umukunda, urarota kwera ubona ko mujanye wewe. Ariko shaka kurota ari Imana ivutse. Amen. Ariko nuhagaraye ku ndoto. Wagaye kuri ariko. Haleluya. Nigeze kuvigisha mu Menevame ville kera 2012 sinzi mwaka navigishijeko. Midi amasengesho ya saa sita ya midi. Turejeje nsohotse mukobwa mbwira ngo mu ndwiza nagira ngire dote ngiye kubifuta. Ugiye kugira gute ngiye kubifuta ndavyanse bari n'ama invitation yasohotse. Kubera iki? Sanze natwawe n'ivyifuzo vyanje ndakeneye kubanza gusenga. Ntazi ntabarugiye mu muryango shaka guhimbara Imana. Haleluya! Shaka guhimbara Imana. Umukobwa sinamuzi sasa kumubona yari bajya kunogoza gusenga saa sita. Avuga ati ivyo bintu uvuze biranteye ubwoba. Ati no ushikindi sino usha mariage. Haleluya! Ariko iratabara. Vuga utari kiratabara. Katuracho ariko yazanyiki. 42. Ariko ntibibe uko jewe ngomba. Yamara bibe uko wewe ugomba. 43. Umumarayika aramwiyereka avuye mu ijuru. Umbereza mu kirundi ari kirungo kibuze. Mu Gifaransa biraryoshe. Mu Gifaransa bavuga ngo toutefois que ma volonté ne se fasse pas. Ubushake bwanje ntibube mais la tienne. Ariko ubugombe bwawe. 43 itambura ngo alors hanyuma y'ivyo ubuti hanyuma y'ivyo ivyo ibiki ariko inyuma yariko hamari umumarayika. Haleluya! Inyuma yariko hariyo umumarayika. Hanyuma y'ivyo alors un ange lui apparut du ciel. Yeto kora iki gapiyo aramwiyereka avuye mu ijuru amuha intege. Nabwije ukuri uwo marayika yaje kubera isengesho rya Yesu ririmo ariko kuva uno munsi ntuze gusenga ngo bibe ndashaka ibi point kuraho point shaho virgule wongere ko ariko. Haleluya! Bibe uko ushaka niba uko jewe nshaka ivyo bizokwega umarayika swat agushoboze kuronka ico kintu canke agushoboze guca muri yo muriro. Amen. Hari ibigeragezo ukenera gucamo kandi utazopfa ushoboye atamarayika w'Imana aje gufasha. Nimba Yesu ashoboye guca aho yaciye akabishobora ni kwera uyu marayika yaje kumukomeza. Ukomeza umuntu yagize intege nke. Haleluya! Yari yumva atagishoboye adashaka kuvyemera ariko marayika amaze kuza. Haleluya! Yaremeye baracubitaga barasubira baracubitanga baramushira ku musaraba baramwambika amahwa amaraso araseseka icumu racubitanga uramazi amaraso kubera ariko umarayika yabaye nawe gushika umuhenge yacikana akava mu mubiri. Umarayika w'Imana ntazo gusiga mu nzira aje murajana adroite murajana agoshe murajana urakata murajana kubera wemeye ubushake bw'Imana. Iyo uri kumwe
Yohana n'umumarayika w'Imana yarungitswe kubera wemeye guhimbara Imana. Niba ari ikintu kinezeza Imana n'umuntu ashaka kumuhimbara gusuma guhimbara abantu, kuko Imana yacu mu isezerano rya kera yarafuha, no mu isezerano rishasha irafuha, no muri janvier 2026 iratafuha. Iyo uhaye icyubahiro ukabona guhimbara abantu babone gwewe bakwemere bakomere amashi, Imana ivuga ati nje mbaye nje ndihe muri byose ndihe. Bakwemeye bakuvuze amarticle bagushize hejuru, hama jewe ndihe. Banza wimvire ko Imana ifuha. Haleluya. Rero uko wegera Imana, uko ushaka guhimbara Imana, niko amashimwe y'abantu ataca kubwira. Haleluya. Wambaye impuzu nshasha urasohotse ku kazi, nta numwe avuze ngo uraberewe utashwabaye. Uvuga yuko uracyari mu mubiri, urakeneye kurya indya zitwa ubugombe, gukora ubugombe bw'Imana. Umurongo wa nyuma cyo turangiza Matayo 6:33. Matthieu 6:33. Ariko mubanze mwitwararika ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo, niho ivyo byose muzovyongerwa. Gasubiramo kandi. Ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo. Vuga uti mubanze. Mu Gifaransa wango cherchez premièrement. Alléluia. Le royaume de Dieu ni iki? N'ubushobozi bw'Imana n'ivyo ijuru rishaka kuri wewe n'ukugororoka kwayo, niba biwuhanye n'ubushake bw'Imana. Bazirondere mu nyonga h'Imana, bazirondere guhimbara Imana. Ivyo bibazo vyose vy'ubuzima bwa minsi yose. Haleluya. Imana ishimwe. Ibibazo vyo kubaho, ibibazo vyo kurya, ibibazo vya loyer, ibibazo vya mariage, ivyo vyose birakurikira iyo ushize imbere Imana, iyo wanda guhimbara Imana. Kuko iyo yihimbaye ikiraba ikibuze muri wewe, inezerewe. Haleluya. Bimwe Elisa yakora. Imana ishimwe. Elisa ari umudamu yamuhindaro asa uburyo. Amen. Aravuga none uyu mudamu hari ikibazo afise. Afite ikibazo kiye? Nta mwana afise. Haleluya. Kumbe rero nta mwana afise, hari ikintu noshobora gukora. Naganavuye ko ni Imana yavuga ati ariko aramimbara. Ndagana kwikintu kimwe, Imana mukuntu imeze niheranwa. Nta mana igideni. Ndabona navuga ngo Imana ni igideni. Nta ndirimbo ziriho mbega. Murayifise indirimbo? Nuko yandika berarihere. Nuko kompoza Imana ni igideni. Titre Imana ndiho nta gideni. Haleluya. Uva yuko iyo yinejereje niheranwa. Irashobora kwikawusha mugabo izoteba ikunezereze, kuko yihimbaye nayo izoguhimbara. Nushaka kuyihimbara arangije, nushaka kuyihimbara utarakira Yesu Kristo. Je gutuma nimba utarakira Yesu, Pastor Pio ntakuvane ngaha umukurikire canke eloge rihe umwe muri abo uze uvuga uti ndashaka kwakira Yesu. Kuko nimba utarakizwa, utarakira Yesu umwami n'umukiza wawe, ntuzovuga ngo mbo ndagiye guhimbara Imana, ndagiye gukorera Imana, ndagiye kuririmba, ndagiye kwisonzesha, ndagiye gutanga ikimazi. Nta kimazi cemegwa utarakira Yesu. Amen. Ariko nuwakira Yesu uca wakarifye. Amen. Ivyo navuze vyose ushobora gushira mu ngiro ugashira imbere Imana. Haleluya. Ngomba kono kimazi mwami akwiha, ngomba kono wikimazi amina. Yakira
duhaguruke dusengera ijambo ry'Imana twumvise kugira ngo Imana idushoboze. Ugiye kwisengera, ugiye kubwira Imana ngo ndashaka ubushizi bw'amanga, ndashaka ubushizi bw'ubwoba, ndashaka inkomezi zo gushira mu ngiro icyo uvuganye nanje, ndashaka inkomezi zo gukora ubugombe bwawe. Ubwira Imana igushoboze, tubwire Imana idushoboze, iduhe inkomezi. Kaze wisengere. Mana yo mu ijuru, turagushimiye ku ijambo ryawe, turagushimiye ku ijambo ryawe ari rizima, turagushimiye ku ijambo ryawe ari ry'ukuri. Mana yo mu ijuru, ritwigisha, rikadutoza indero, rikaduhana, rikaduhanura. Watugiriye ubuntu bwo kumva, utugiriye ubuntu bwo kumva ijambo rivuye kuri wowe Mana. Turisengeye mu izina rya Yesu Kristo, udusukire inkomezi, tugirire ubuntu, duhe inkomezi zo kunesha kamere, zo kunesha ibyifuzo by'umubiri mu izina rya Yesu Kristo. Tugirire ubuntu Mana bwo kunesha, uduhe inkomezi. Intumwa zigeze mu bihe bigoye, bahagurukiwe n'amashengero, bahagurukiwe n'abakuru b'imiryango, bahagurukirirwa n'intwaro, ariko baragerana barasenga, babwira wowe ngo duhe ubushizi bw'ubwoba, duhe ubushizi bw'amanga. Mana turasenze, natwe udusukire inkomezi, udusukire ubushizi bw'ubwoba mu izina rya Yesu Kristo. Ubwoba ni bwinshi mu mitima yacu, dutinya kumaramara, dutinya gukorwa isoni, dutinya ko abantu badutwenga, ariko turashaka inkomezi zirengera ibyo, ahubwo tunezereze wewe Mana. Uzoba ukoze Mana, utugirire ubuntu Mana, turabigusabye nk'umuvyeyi wacu, ubidukorere nk'Imana, kuko nidushoboye, nibikunda nidushoboye, ariko kuri wowe birashoboka yuko dushobora gushira amanga tukanesha ibyo bitunesha. Dushire mu ngiro ijambo ryawe Mana, dushire mu ngiro icyo uvuganye natwe. Ishengero ryawe twumvise iri jambo, n'abazoryumva kungurukana bumenyi Mana mu ijuru, n'abazovyumva imyaka iri imbere Mana, ndasenze mu izina rya Yesu, uzobasukira ubushizi bw'ubwoba, uzobashukira inkomezi Mana, uzogura amaso umuntu wese azabone Mwami Mana ibyo ugomba, uzogura amatwi yacu twumva ibyo ushaka, dukore Mwami Mana ibyo ugomba. Tube mu mugwi w'abaguhimbara Mana, tube mu mugwi w'abaguhimbara Mana, by'ukuri tuje apa, tuje ku ruhande Mana, tube mu mugwi w'abaguhimbara, tuguhimbaze tuguhimbara Mana, tugusenge tuguhimbara Mana, tukurondere tuguhimbara Mana, tugukorere tuguhimbara Mana. Ibyo tubamo byose, icyambere Mana tuguhimbare, kugira ngo by'ukuri dukorane, kugira ngo by'ukuri tunwane, kugira ngo by'ukuri dukore neza, nuko tubanza guhimbara. None Mana, wumvira isengesho twishure, utugirire ubuntu Mana, uduhe Mwami Mana inkomezi. Urakoze, urakoze kuba wakoresheje Mana mu ijuru, turamuhezagiye kubona Mana yaduhaye ijambo, wamukoresheje Mwami Mana, turahezagiye Mwami Mana, ubuzima bwe bwose umugirire neza mu mpande zose, n'ibindi bikorwa byose asigaje gukora, turasenze ngo uzumukoreshe mu izina rya Yesu. Urakoze nyagora ku ngoma, icyubahiro n'amashimwe, uguhimbazwa no gutazirwa, ugushirwa hejuru, ukubahwa no gutinywa, ubwenge n'ubushobozi n'ibyawe uyu munsi n'ibihe bitazoshira, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.